aruwe wakakirego bon ega bon je ntiyantutse ega dukwiye gutahura aya mazina yacu agaburira abantu benshi urumva amazina yacu agaburira abantu benshi rero iyo umuntu avuze izina ryawe akarivuga muri ukumva umengo ashatse muri sanse yo kwiyubaka canke yo gushaka rega mukombozi naguciriye mu mukombozi yari yaravuye kuri map ategeza gukoresha ivyamamare kugira agire comeback kandi rero izina musumeno byaravyemera none mukombozi ko yavuye kuri map oya none rega none arabiharira none basi ntiwibuka igihe MB data azimye avuye kwa miri agaca akoresha izina rya tuzona indimo tuzona biki vyunguka ntakoresha banani none mbona ko yaciye hit rega nige ndiri tuza kujya hit ijya mukombozi ijya ndirimbo ya mukombozi na bifeste kimwe ku kindi yitwa kimwe ku kindi iteza kujya hit eske arabona yuko umuvyeyi wacu yoja kuvugira ijambo cheval ico ni cambere arabona ko yaje kumuvugira ijambo nge jo nuzota bazobona genda abonye agiye akagaruka azomwakire mu yo muje amashevari cyo n'umuhanura ntarongore kubera ko urashobora kurongora ugasanga wikwegeye ibibazo hari amakuru asirikira jewe niko numva je nka John Mabu niko numva ko akaza atagashoboye urumva ndakizi uratwerigeze ukivuga ko inuze nigeze ukikorera kikiganiro jewe n'umumere yatwihereye je nga n'umugore yaraduze batubwira kandi Natacha amatwa dusumira hari abantu agomba yuriza indege vraiment simbizi na Starboy jewe vraiment twagomba Natacha vraiment yuba ujya mu musanzwe ujya mu mama nitwa tumwe kumuvuga mu izina jewe erega matwa dusumira je simbizi n'umugenzi namwe simbizi yo kurira indege ayo indege di myaka yari muri industry atarurira indege no kuri mana isiniju ubwira ubwire koresha umwanya imana izo bicanye bize je yapostinze ngo ndi mu nyishu iri fare ko yarose ka message numvaga bro jeje manojyoherwa mu bantu simbizi nukuri rojyoherwa bashakira receipt simbizi jewe ndi rero Natacha rabambara noma sheri tumusabire mana isiniju reka tumusabire simbizi je bahabye bavuga ngo hinge gato nibazohore bavuga ngo nisabira jenyene ego je ndisabira ariko uyu mwanya mfise umwana atarakwiza n'ukwezi w'uruyoya umva sinomusiga zoca bibabwije ko nawe ndamurondera passport tugende tujanye niyo mpamvu ngira ngo ntagiye mw'iryo higanwa reka nivugire nsabire simbizi yego vraiment simbizi nukuri Natacha simbizi renda kumenya n'amasi Natacha turi seriye ngaho imbere za kamera za ego simbizi hamwe yo kurizwa indege na Natacha ubwa mbere je ubwanje notegeka n'umugore wanje turarana ibirato. Hello guys, ndibaza mumeze neza cyane uno munsi turagarutse kandi turaje hamwe abavyeyi ba mbere mu Burundi couple ya mbere mu Burundi no hanze y'u Burundi sibyo sheri of course hose no hanze y'u Burundi kabisa Mabu vous allez bien? Moi, je vais bien. Je pense que toi aussi, tu vas bien. Et moi aussi, j'ai bien. Ok. Allô, vous allez très bien. Ouais. Ça marche. Ouais. Ton bébé, c'est normal. C'est bien. Yeah, il est bien. Allô, Nisaro. Ni bon ndashima Imana. Ndamukije abakunzi banje, abakunzi b'igihugu, abakunzi batwese muri rusange. Ya, nagenda baramukije cyane. Kandi mbwira abantu badufashe kwakira umuvyeyi wacu. Yego. Kandi banamukize les amis. West que vous êtes? Uyu muvyeyi nasaza akomeyemo. Umuntu yaduze. Uyu n'umukozi kandi no musi n'umusi mukuru w'abakozi. Ya, ni le premier mai. Umvira yaduze igitego ibirometero 40 mbega uvuye Bujumbura n'igitego n'ibirometero 70. 70. Ese navyonze mfere ko. Ababizi batubwire muri commentaire yaravuye igitega n'inda y'imvuka. Arasatira aragenda gusatira nyene mu bikorwa by'igihugu. Bon, sinivyunguka ariko jewe ikintu basije nacitangiye.
numva ko nogikora nkumva mfise inguvu naho nari mfise ndayimvuka vraiment simbeshe ndi mu bantu naduze ndi no kubise twari tuzi ko abyarira muri bisi naduze rero 21 twari tuzi ko abyarira mu modoka 24 nari mvyaye naduze 24 nari mvyaye ibise vyagiriyemo mu rugendo rero direct mwe byarabandanije koresha barashaka kunkeza kuko mfise umugore w'intwari oya ndamukeza we niwe ntwari we kubu ari umugore wawe kuba nararose uwo mugisha oya ni umugisha n'ubu hari umugenzi wacu yitwa Claude hari hose tumuramutse niwe yambwiye ati ewa kwe gushima Imana kuba wararose kuba wararose sha yarayitanze n'umuntu yarayitanze mu rundi umuntu wacu twemera nuze nawe wawundi twavugeje mu kiganiro yaratanze nuze oya ni benshi baguma badukeza ibiki amarimikashe tubona pompompo ibiki ibintu bisawa cyane ego kabisa reka duhere basi kugakuru gashasha je niboneka mu kombozi avuga ngo bifesi ngo azana ubukene ngo ashira imbere ubukene ngo nkamenyo ya musumeno ewa kaka nukwazawe wakakirego bon je ntiyantutse ega dukwiye gutahura aya mazina yacu agaburira abantu benshi urumva amazina yacu agaburira abantu benshi rero iyo umuntu avuze izina ryawe akarivuga muri ukumva umengo ashatse muri sanse yo kwiyubaka canke yo gushaka rega mukombozi naguciriye mu mukombozi yari yaravuye kuri map ategeza gukoresha ivyamamare kugira agire comeback kandi rero izina musumeno byaravyemera none mukombozi ko yavuye kuri map oya none rega none arabiharira none basi ntiwibuka igihe MB data azimye avuye kwa miri agaca akoresha izina rya tuzona indimo tuzona biki vyunguka ntakoresha banani none mbona ko yaciye hit rega nige ndiri byoza kujya hit ijya mukombozi ijya ndirimbo ya mukombozi na bifeste kimwe ku kindi iteza kujya hit ijya ndirimbo kandi vraiment atara kandi iraryoshe no kuri ego ufise ibibazo byinshi n'amenyo ya musumeno oya ushira ibibazo imbere nk'amenyo ya musumeno none amenyo ya musumeno yari imbere mu bantu bo écoute ntakiri imbere ariko appareil dentaire hasi no hejuru hariko appareil dentaire harana kamvyo nabonye uri kurerekana gasusu Ejega ndafite ingidi ikoresha umwanya navyibushe cyo topava mvyari navyibushe impundu yabaye amabere raba nukuri cyane nukubera Imana igira neza Imana igira neza jewe naho ninda ariko vyagiriye rimwe amabere inda erega asiganwa utuntu meza gufungura mu gatondo mu buyi 10h nkaba ndi umushusha urumva midi nkaba ndi ubugari n'ibiboga bw'ibigori bwo buzana amaberebere n'ibiboga ku gasosi k'inyama canke k'indagara canke kanyamunyamu canke aho ni midi nkaca ndenza ko uruyeri rushushe midi kimwe nkaca ndyama nkaruhuka saa 10 banyoye ikindi gikombe c'ubuzi afana mwijoro oya saa 10 banyoye ikindi gikombe c'ubuzi soir mbafunguye nkarenza kakanyama kakabenzi kokeje ambo urumva kanyama k'inguru nkaca ndanza kurundi ruyeri nkaca njya none ko kurya cyane nk'umugore ya diabete oya halizami ntegezwa gufungura kugira ngo mbyibushe wayi wa diabete kandi ubu yaratukana n'umusheri ari kuri regime ndi kuri regime kugira ngo amabere bere kuri regime urumva kandi ubu byabyibuhira mu kiriri utabye mu kiriri ibara riba ryaraguye oya ntiriba ryaguye ahubwo ngaho umwana bayonka deja jewe nibarutse umwana w'umuhungu abana b'abahungu tuzi ko bonka cane koko naje ndavyibuka narose nkiri umwana kandi umwana w'umuhungu utitaho wowe ubwawe ukuri urahera kandi hari igihe none umumesha amabota ngarasyo yangaye ku munsi oya ibyo singo bimenye antuka ni oya ntaco nivyo mvuze ca wumva amafaranga nawe witwara uyo rusaku
naco cumva amafaranga bitwara eka stoke y'ibiro 10 by'umuceri tuzosanga oya twe umuceri turawurima twe turarima twe turawurima umuceri muri komine ya Gihanga ni mbwira n'abantu bose ahubwo muri komine Mpanda yari komine ya Gihanga mbwira n'abantu bose badukurikirana surtout les artistes abaririmbyi bareke kuboregwa bareke amafaranga yose binjije bajana mu biyeri mu dukumi mu biki mu ndaye bafate baturondere tubereke le projet ushobora umugabe wa nyiricubahiro ushobora kuwukoresha neza cyane ukaronka amafaranga ukaja mu burimyi nimba ukubise idiri ya 10 million fata 5 million ajane mu burimyi andi 5 million uyagira ziganye yawe cyane biravana n'ivyo buri kurakora nuko be babiri urazi imani kumara umwaka wose utagiye gusoma umuceri biraryoshe ari ikintu kiryoshe cyane n'umara umwaka wose utagiye gusoma umuceri esi ujye wowe iri neza cyane apana haruwe wavutse bakwirukanza ngo amata uvuga uyo none ubusa umugabo wanje none niyanyigishije oya uyunya oya nawe nyene naje kurima ugira afata isuka uyunya n'ubu tuvuye mu kiganiro uzona agendayo umugabo nikibuze yuko twese urumva umugabo twese turabikurikirana tubandanya dukora kabisa reka ivyo tubive ko gato ariko tuje muri entertainment gatoya umuntu yitwa Cheval aherutse gusaba nyene icubahiro ngo amukwere nukuri ngo amukwere aho nyene zatubona ari kumwe n'umukobwa yitwa ndari umukobwa Vania amukwere bari mu rukundo eske iyo nkuru kwanza muyibonye mwayakiriye gute nk'abanya entertainer sinzi reka ntangure sivare gusaba kwa nyine cyubahira ati nkwera icambere na mbere ngayi Bujumbura nzi yuko atamuhungu bakwera barabishira mu majambo ngo tuje gukwera umuhungu wacu ariko ni waba yayirondereye eske yayivuze muri sansi yayo yo gusaba ivyunguka bamuterere yabivuze muri ya sanse yo kuvuga yuko yaja kumuvugira ijambo yabivuze gute oya menye nico yaja kumuvugira ijambo nivyo nanje ngira mvuge rero ngira canjako eske arabona yuko umuvyeyi wacu yoja kuvugira ijambo Cheval ico ni cambere arabona ko yaja kumuvugira ijambo ica kabiri Cheval witonde neza hinge witonde neza wirimbure bavuga kwirimbura kuvyo ukora n'amajambo uvuga urumva neza yuko ujya mukobwa Vania n'igihagararo ciwe abakobwa ari barishi urumva ico icambe n'igihagararo ciwe deja makeup yonyene yisiga ujya mukobwa igisuko asuka gisumbi geto Cheval abamwo ariha bamwe geto Cheval cyangwa bamuri enjambisa Cheval n'importe none kwinjira iwiwe ubaza ko winjira umeze gute kwanza reka je ndakubaza none uwo Cheval avuga ngo bamukwere inyuma yo kumukwera bizoca bigenda gute nyuma kumukwera bazomusumira sakati nadandaza amashugwe none ajya amashugwe ntariha yarariha none shikaba mukwere nyine bamutera iteka bamukwere sha none mugabo ndagwenda garutse mugabo ajyanya bakamanika amaboko umuhungu ni sawa oya hari usanga ega hariyo kunyagwa ugasega neza basi vuga muri sanse yo kuvuga ati nterera apana ngo bamukwere inda mukwere cha uwumva kwanza n'izina yavuze kandi yashango ni imfuvyi yavuze ko ari imfuvyi ari ni imfuvyi nabavye fise cyo turarinda ahubwo naje ku mbuga ziwe yandike dufume dukutiza tugira kutizaza avuga yuko ibara ryaguye neza cyane kumagira go found hajya tumuterera abadiaspora baterera abarundi batereye ega nasimbizi baratereye bavuga ati bara none abandi barabaterereye nawe sijya mbere niyo bari wa mbere Cheval nta mugore yoshira mu nzu oya Cheval nta nuwo yoshobora ariko ngo ni ndaye bon ico kintu jewe reka ndakivuge niyabikora azoba yisubiyeko
azoba yikosoye ariko pulo mu majaho nkuko ndamubona Chevale nuko ndamuzi Chevale ntashobora gushira umugore mu nzu premièrement murazi ko Chevale akunda abagore ntagenda n'abakobwa ngira zoca yihe bijyangese tugende gahoro ingesira araba ntihwera ico kintu mucyumve ingesira araba ntihwera umukobwa azose kwakwana Chevale azogenda arizyo azogenda azi yuko yateze irasiyo aronka irasiyo ntazobaze mugabo wanje utahasangapi ico ni cambere ntazobaze mugabo wanje utahasangapi uyu munsi urataha canke ejo nuzotaha bazobona agenda abonye agiye akagaruka azomwakire mu yo muje amashevali cyo n'umuhanura ntarongore kubera ko urashobora kurongora ugasanga wikwegeye ibibazo hari amakuru asirikira jewe niko numva je nka John Mabu niko numva ko akaza atagashoboye urumva ndati urashobora nigeze kuvuga ko inuze nigeze kugikorera kikiganiro jewe n'umumere yatwihereye je nga n'umugore yaraduze batubwira urumva n'umumere w'umunani w'umumere bajya bamere usanga bikundira abajene urumvaga bro yatubwiye nti ujya muhungu ujya muhungu kabisa je nawe ndamubona ku mbuga hari ukuntu bagaragara nyene ku mbuga kagara ugasanga mu buriri kabisa ni zero rero yopfuma biheba bare mu buriri ni zero mani ko bitwibwiriye vrai n'ama message nga turafise moya mbili ya ndaza kuyakwereka kabisa ngo n'umupfubuzi wande yarigeze kuvuga ngo shiva n'umupfubuzi urumva ngana rakibonye nivyo ndiko ndakubwira naravuze ko ari umupfubuzi ku bagore niyo mpamvu atagendana n'abakobwa ico ni cambere après umumama yacyatondera ntabizi urumva yakabisa baravuga ko ntabyazi kanyariga batakafise nakariga ngo muhogo yifiti bo barabivuga mugabo sinzi ko yararose umuti maybe barashaka ko yaragiye kwa muganga ariga sivyo bro ariko rero tugende bukebuke George Vane Van yahise reka Van yahise yabo yagerageje kumusuzuma cyo muhungu oya mbega ndababazi dusanga umukobwa wacu ndababazi ivyo bintu ko mwoba mwabibonye ku mbuga za Chevale sivyo mwabibonye ku mbuga za Vane canke n'ububeshi urasanga tuko turavuga ibintu tuko turabeshya sivyo ico ni cambere ariko arondera hiti ku muririmbyi sivyo canke yamugize umuking mu ndirimbo yiwe indari karondera hiti hagati ya Vania na Chevale karondera hiti kuri Vania Chevale amusumba hiti fa inge tugende bukebuke Chevale bose bariko bararonderana uyu mukobwa ntazwi vraiment nivyo ndiko ndavuga bose bariko bararondera hinga uyu mukobwa yoba yamurishe kugira ngo amuduze hinga gato nababwire nivyo nyene ndiko ndababwira wowe koresha umwanya nivyo reka ndiko ndababwira yoba yarishe ashobora kuba yamurishe canke ari indirimbo Vanya gira sohore ashaka kwiba hiti umva ko kana reka tuyigire hiti rero natwe tuyikoreye ko kugira ndirimbo izoca hiti kabisa Vanya turabukoreye mugabo je sinibaza ko ubwo bugeni buhari ni buhari kuko Vanya niyo shanu kuri nahatazwe Vanya n'igihagararo ciwe tujya mukobwa ntashobora kwemera Chevale ikosa rya mbere wewe uvuga ati atokwemera Hemba ko sajya mbere yo mu buriri kuri shumwa. Icambere cyo mu buriri. Mu buriri muri mwe. Twego bura message twabe. Aya makumsenge twabisega. Zoguhuza niyo mama. Urazomuhonja. Zoguhuza niyo mama. Inde. Jewe. Umuna fisa kanu kanganuku. Mana yan. Oya. Kangara gute? Oku. Cha, just sinibaza ukoresha umwe yazibo. Ubwira koresha umwe. Je n'umugore dukora bimwe. Uri bukami pro. Amakuru tuyaronkera hamwe. Oy, tugende bukebuke. Amakuru tuyaronkera hamwe. Jewe mu mama ama message yo turafise. Sivyo? None gashamwe ne wacu. Wananiwe hanze. Woza gushobora hanze. None ariko reka je ndamugaruke. None akantu gatoye ntaco gakora. Oya, inge tugende bukebuke. Inge tugende bukebuke. Ikindi na. Urigira nkuko umeze. Wareka. Yigira nk'injiji gowe. Muri bukami. Ami. Aja ku karubanda. Murakibuka? Jama twansumira rongo kari musi ya kami. Bro urazi urumva koresha umwanya urazi ikibazo ca mbere umuhungu ibanga basiyaru mabu wewe ni oya umuhungu wa mbere ikibazo agira bro nico erega bashukuri ufise amafaranga ufise buri kimwe sivyo ugasanga kabisa ico kintu kirakubira ingorane ikomeye neza cyane urumva ntituzi ko umuntu yamubeshe mabu uri umumesha uti rero uri umumesha urumva
oya tweba none ndakubaza oya ndakubaza mbe akenshi hagiye ingo zisambuka kubera iki ingo samugwa no kutubahana aca weye no gucana hari umuntu yakubwiye ngo umugore ngo yasohotse urugo ngo kubera ngo tubashe umugabo haro bajye bakobwa bakurikira arakudiha mukazomwubaha gukoresheje inkoni ninde yakubwiye yuko umugore asohoka sivyo asohokeshejwe n'ubusa utiwe murambanye n'amaguru none kwenda kubaze kurikoresha umwanya ujya mugore wawe mama gikanyamuje yakurikiye amafaranga ariko je nifitiye akantuze kamaramuzi niyo mpamvu yagiye hanze niyo mpamvu yagiye mu barabu ajya rero yagiye tayari nagasaga nawe wari wawe yes karishimanye kubitindi nkuru cyane indi nkuru inkuru ni nyinshi ntiwibagire ko na Natacha afise higano oya nico nagira mje ko tugira tuze ko kandi aru na namba bahora bita bavuga ku mbuga ngo anacoresha Natacha kandi Natacha amatwa dusumira hari abantu agomba yuriza indege vraiment simbizi na stabo cyewe vraiment twagomba Natacha vraiment yuba ujya mu musanzwe ujya mu mama nitwa tumwe kumuvuga mu izina jewe erega matwa namwe simbizi yo kuri je simbizi n'umugenzi namwe simbizi yo kuri indege ayo indege di myaka yari muri industry atarurira indege kuri mana isiniju ubwo nakubwire koresha umwanya imana izo bicanye simbizi je ya postinze ngo ndi mu nyishu iri fare ko yarose ka message numvaga bro jewe manojyoherwa mu bantu simbizi nukuri rojyoherwa bashakira receipt simbizi jewe ndi rero Natacha rabambara noma sheri tumusabire mana isiniju reka tumusabire simbizi jewe bahabye bavuga ngo hinge gato nibazohore bavuga ngo nisabira jenyene ego je ndisabira ariko uyu mwanya mfise umwana atarakwiza n'ukwezi w'uruyoya umva sinomusiga zoca bibabwije ko nawe ndamurondera passport tugende tujanye niyo mpamvu ngira ngo ntagiye mw'iryo higanwa reka nivugire nsabire simbizi yego vraiment simbizi nukuri Natacha simbizi koresha umwanya turiseriye Natacha turiseriye ngaho imbere za kamera za ego simbizi hamwe yo kurizwa indege na Natacha ubwa mbere je ubwanje notegeka n'umugore wanje turarana ibirato munezero jewe ni foto yorarigiye ko urumva ego akora ivyo nikerekeno mwifuriza Natacha mu muziki w'u Burundi icambere na mbere Drembo numengo ibintu byose Natacha yarabishitseko Natacha yarabishitseko Natacha kwazi iryo zina rya Natacha kuvuga mu izina uravuga umwamikazi w'umuziki ivyo birazwi manu je ntavugwa mu izina shano kuri yubahwe mu Rundi ariko yitwa Natacha ego yitwa Natacha of course reka dukoreshe Natacha kugira ngo abandi bose bumve umwamikazi Natacha kuko namone afere umwamikazi oya tekana nabajya abana bakora queen tekana bunabana mukazi hariho aba legends bava ngo tuko turasaba mugaburi mana yisiriju mafu ndiko turavuga nivyo mafu jewe naramaze kugira iki nk'iryo zina rya Moni ya frère uvuze nk'iryo zina rya bashani queen rya bande riri pembe kure niyo arirengeye na mbari man ariko n'abanyamuziki ego n'abanyamuziki vuga ntibangana amateka Natacha amaze gukorera uyu muziki ntibangana vraiment nabajya vraiment dukigure rero dufate ko jewe ndi umufana taki icyambere Natacha ari karahindurira indoto umvira wewe uri nga Natacha niwe muntu ushobora gukorera akazi ukaza wumva arafa aragutelefoni timari mikashi yawe sivyo managere wiwe cyera amafaranga yiwe ndajya ngo umugore waramaze kuyajya kandi dokomanda yajya ariko uzugenda ugire challenge ibihumbi n'ibihumbagiza Moni ya frère ni wabona na 10,000 francs Burundi azokubwira hari abakuce bakubwira ngo sindakuzi baramukoreye mugabo hari abantu bazi Natacha ratandukanye nabo Natacha atandukanye nabo bantu sinzi ko ari umutima mwiza afise wo gutanga sinzi ko ari karemye kuko hari abantu bafise ibintu badatanga bro ico ni cambere urabizi ko hariho n'ababifise sivyo badashobora gutanga mugabo reka tuvuge yuko uyu muziki wa hano mu Burundi barashiramo inzara nyinshi baba babona ko umengo baguhaye baragutungisha umuntu atanga ibyo afise koresha umwanya cyo utamba je suppose ko atacufise oya umviriza naho yo bagifise Natacha reka mvuge yuko asanzwe afise n'umutima wo gutanga sivyo uwo mutima mu Rundi arawuse bamaze gora Natacha vraiment ntibidoga nta numwe ndumva yidoga amadesa ntiwabonye bamusi bahuye ingene yaraye mu
ivyo sagaseseshwa rumuri yego na jewe ndamaze kubona message keri yarafa kandi jewe Natacha ikintu ca mbere nakoze yarantangaza ingina ari update burya Natacha ari update cyane ku mbuga nta kantu cyane kandi Natacha kinda mukundi arakunda umuntu w'umukozi arakunda umukozi udakora ni mushobora guhura Natacha igiye postinze ngo ashaka umuntu amufyeta mu kwaha jera gahungu kace kansanga muri waka tukambwira ati ngo nifashe kipindi mimi nataka ngo nimulambe mu makwapa ndagahaye ideology gusa kungene kaza kubivuga kubisigura kwera abanyamuziki ndabazi erega buke kabiri nagiye numva agapostinga agahamape ngo uzonsange credit nuno muntu yo mupete afise ubumoto bune hariho abandi ariko arubaka hariho abantu bahezagiwe yego urumva ivyo je n'ibintu nzi yarahinduriye ubuzima uyo mupete yitwa fyeta kabisa ibadesha rero ivyo bintu Natacha ku mateka y'ugufasha asanzwe afise umutima arafasha vraiment arafise umutima ariko jewe n'umuryango wanje Natacha turamushigikiye yo ikindi nacu je n'abana bandi barakunda Natacha Samani Award Africa Samani Africa Award Samani Africa Award izobera Nairobi sivyo izobera Nairobi muri Kenya nijyo ahubwo tugomba tugira abantu uje niwe mukobwa wenyine kwe gushigikirwa bo mu bisanzwe kino Natacha cyangwa atindwe nta na rimwe yamaza no gushimira nta na rimwe ubwo abavuga ko abugurana abugura gute nabuguze ingorane irihe sha oya tubwizanye abugura gute oya reka twashiraho bashaka nubwo yobugura ingorane irihe money koresha umwanya ingorane irihe oya muga tubwizanye ukuri nta Natacha guru bushimye barabubuka oya erega umuntu agutuka ntagutore urumva urazi ikintu je bantu ngira bavugira ivyo nukubera ngira imiziki akora urona akora kwa Stukiz urabona ama video akora usanga ari ama video ari kugwego mpuzamakungu ni muzu yambara usanga idasa ni y'abandi baje amahigano bararaba quality kwanza ivyo video ivyo bintu yiririmbira Natacha abantu badatahura nibashaka baby wambonye ndi musi hit bro igendirimbo wambonye bro mani hit tuvugisha ukuri igendirimbo si hit urazi bisabwa kugira indirimbo ibe hit voilà urabizi wewe indirimbo kugira ibe hit kwanza no kuri melodique sivyo kandi ifise amajambo hari indirimbo kurishobora kumva ijya wambonye je susire uyumve rimwe nishaka kureka tugenda ntihabura n'utujambo dutatu ririmba uyumve rimwe gusa yego vraiment ntihabura n'uturimbo dutatu nikindirimbo iba hit hari abantu baririmba ibiririmbo kugira unayifate kwanza unumvize n'ibyo ariko araririmba bikagufata nk'umwaka wose sivyo udatahura duheraheza kuri ako nyene ka Natacha hari abantu bakora kumbuga ngo bakomeye example nka Jisho arapinga cyane Natacha niwe muntu wa mbere maze kubona pinga Natacha niwe butumwa mu muhereze oya ubwira ndakubwira iyo muri entertainment oya magureka reka ndaza kugaruka ya ikintu ca mbere no vuga butumwa Jisho aramugwanya Natacha Jisho ca mbere na mbere no vuga abantu nkabo ntibigera babura muri mu iterambere ry'umuntu urumva ica kabiri ashaka yogabanya kubura indero kuko ari indero ngira bari kavuga kuri we oya ari kavuga kuri koma hari abantu babura indero muri rusange sivyo nukuri hari abantu babura indero hari abantu bashobora kurira ku gahanga k'umuntu sivyo bidakwiye ukacubona ro nk'umuntu ariko yurira ku gahanga arara muri chambrette ima akamatera ka inde usanga ari yarara none imarike arara ku kilometre karani kangana gutya kaja canka kilometre 20 sivyo kangana ukacuraba umuntu uri voilà ukacuraba umuntu uri kururira ku gahanga nuko angana nivyo gusumvya Écoute tuze turaraba abantu tuze turira ku gahanga tuze turaraba abantu tucisha mu kanwa tuvuga tukabavuga nuko bari mukaraba ko mwariye kwazi voilà mukaza muraraba yuko mutariko muvugishwa n'inzara mukaza muraraba yuko mutariko muvugishwa no kubura ivyo mujya nuko mwiriwe dinabuza agacupa uyu munsi reka ntuke naka ntacu uzoronka nacu uzomukwimarira bisa reka ningire cyo mvuze Jisho mu bisanzwe koresha umwanya oya je simvuga wo Jisho gusa nabandi bose ndavuga kuko hari abantu bipfa mutima mwinosi hari abantu mu bisanzwe bumva barashe urumva gamuzeye koresha umwanya kwisi nta muntu n'umwe uzokwemeza ijana ku ijana kandi mu buzima bwe rutera imbere Natacha keneye abantu nk'abajisho
abantu bakugwanya bro Imana nibashake bareke yaramaze gutera imbere yarabasize nta naho bangana rero bajya kandi bajya mu buzima bw'umuntu baba bakenewe sibyo baba bakenewe kubera ko umuntu urashaka kumuvuga negativement cyangwa positivement ugasanga uri kumuge umushikana hehe ku ntsinzi akararo kafi mama Burundi reka tuvange mu n'ivy'igihugu mama Burundi ba Pacifique nibaza ngaho bakamuponda bakagira nti none ubushimwe ntari karegeranye nka Natacha n'ubushimwa bumayegeranya bari bazi ngo ko aramukorera bro niko biri rero Natacha rero bije ntibizoze na mubabaza murashaka kumugwanya ugasanga ukura mu promoting uramupushinga nuko umviriza écoute hari abantu usanga biyumvira yuko baba bariko baraca intege umuntu bakaca basanga uwo bariko baraca intege n'izo ntege ntazoyifitiye nta ntege afise Natacha nta ntege yifitiye kuko nawe uzomuronka ngo uriko uramuca intege intege zaraheze aho mwari kumuca intege hari kera akija muri ziya ndirimbo zafata taxi niho mwari kumuca intege mungu hunye tulia hamwe zilingana mwe reka nanjye ndamusabe Natacha azocorera abantu bamuvuga nabi kuko numva umengo nabone barakeneye cyane kuri kw'Imana azobacorera abantu bamuvuga nabi kuko tubone uko atamutima mu burimo nengubu yacabigenda bwo emwe ntazoyabahe azogenda fasha abana bo mwibarabara ko yo Imana biranditse oya n'umujambo Imana biranditse ngo kunda abansima sha na mutaniye ngo kubita ikofi ngaha ngo ni wahindi ngo curindukira ngo nkubite no ngaha abasana bavuga ngo aduwi muombenja vraiment ateseke kabisa najisho ndagishigikiye kabisa reka ndabashimire cyane rero mwakoze kubana nawe kabisa tugushimira nawe koresha dushimira n'abantu bose badukurikirana umuvyeyi aru yes sir bagire sabone na subscribe oya ni itegeko kandi abantu tugiye kuza turaba jana umuntu wacu biranse sabone ujana umuntu wacu Natacha n'umwana w'igihugu ujana umuvyeyi akunda abantu uresha umwana turabakunda shabana ego of course